biganiro byacu. Uno munsi mwiza cyane, umunsi mwiza tugure studio yacu kwizera 90 TV na studio yabaye kugira ngo ugwaruka uze baronka impanuro zitandukanye, eka mbere ugwaruka rushobore no kuganira ibintu n'ibindi. Urazi yuko ugwaruka usanga rubayeho nyene atakintu bakiyaringa, bamwe uko ariko ugasanga bikenewe yuko umuntu azamara mu bahagufi. Uno munsi rero turi kumwe n'umutumire wacu akaba aza kubidondora hanyuma abibwire, hanyuma mukabandanye n'ibiganiro. Eka tugusabe wowe rero gukora dukurikirana kuri Facebook live hamwe na YouTube live, ushobore kugira share kugira ngo ibiganiro byacu bize birashikira benshi. Ubwo rero mu mwanya reka twakire umushyitsi wacu. Karibu umushyitsi wacu, turagusaba wivuga akazina, uvuge naho wavuye, hanyuma bitwa dukurikirana tubandanye kuganira tuzina. Karibu. Jendi Sabimana Celeste, macamake ndubatse, mfise umukenyezi umwe n'abana batanu, so urumva ni igihangange. Ni nabo igihangange kabisa. Rero nimba nkaba hano muri Pennsylvania, agace ka Pittsburgh. So nkaba ndaje hano nje kuramutsa umuryango n'urubanza rwa muramu wanje, musaza w'umugore wanje. So nkaba ndashimye nuko urubanza rwo kwagiye rwose kwagiye neza. So nkaba ndamukanyize n'umuryango wanje, umugore wanje, so bimeze neza cyane. Ego mwamaze kubyumva, yitwa Celeste, akaba yavuye muri Pittsburgh. Muri Pittsburgh n'amasaha angahe bishika hano? Mwashoboye kuhagera amasaha angahe? Mu macamake aho ntuye Pittsburgh, n'agace kitwa Penn Hill, n'amasaha 5:30, ntabwo ari urugero rurerure cyane. Ndashobora gushika nta ruhuce mu nzira, ndasizemo akagazi kameze neza gatoroso, ndashobora gushika hano amasaha 5:30. Ego mwamaze kubyumva yuko urugendo yafashe ni rurerure cyane, hanyuma akaba tumushimira cyane, akaba yuko gushika hano muri studio yacu kwizera 90 TV. Eka abarundi barayamaze ati umugabo ntagenzwa na kamwe. Wewe uri kuradukurikirana ahantu wo misano Pittsburgh, uri kuradukurikirana uri muri Australia, ahantu bita Pittsburgh ni mu gace ka Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo muzoshobora kuganira mu gihe muzoba muhuye, cyangwa mu gihe muzoba muhuye kuri Facebook, imitandao n'imyinshi abantu bahuriraho abantu. None tukubaza agatubazo gatoyi, twese turazi yuko turabashitse no mu kino gihugu. Ushobora kwibwira bariko baragukurikirana kubera aho bamwe batakwibuka, akakona kugereranya n'ugati ahantu sinzi ahantu namubonye. Ushobora kubwira abantu baragukurikirana ahantu waba waraciye mu gihe ushika hano? Jewe amavuko yanje mu bisanzwe navukiye i Kongo, mu bitaro byitwa Inundu. Hanyuma rero turahunga, mu basanzwe nakuriye aho Imarike, ndi umuyange nyene w'imyaka nka 12-13. Ibitaro bica biratera nyene 1996 tuhungira i Tanzania. So mu macamake i Tanzania niho nsa n'uwaciriye ubwenge nkuriraho, kugera naho mvi Tanzania nza hano muri Amerika. Nubwo byafase process nini, ariko Imana yaradushobotse. Ntavyo ndaziga yuko ndoje muri Amerika misanzwe, ariko
twaje tubona ifomo zitoka ngo z'abantu bahunze 2022 so niho twaca bica muri process immigration GVA hanyuma tubona kuze no muri Amerika. Ego amaze kubyumva kera muntu wese ntabwo byamworoheye gushika hano nubwo byaba byaramworoheye ariko birafise iminsi byatwaye kugira umuntu ashobore gushika hano. Mwamaze kumva umutumire wacu, mwamaze kumenya amazina yiwe kandi yamaze no kubidondora. Ubwo mwebwe mwabaye mu gace kamwe, mwebwe mwashoboye kumumenya, ubwo mwamaze kumva aherereye. Nimba mukumbuye ufise n'inyota yo kuganira nawe, ni karibu kabisa umuronde kuri Facebook cyangwa ugerageze no kurondeza inamba yabo yiwe ku bagenzi. Kandi murabona yuko akiriho n'umusore kabisa nubwo yabuze arubatse igihangane kabisa ateye ubwoba, urabona n'ukuntu asa kabisa, asa n'amafaranga. Rero turabakiriye mu kiganiro cyacu, turasaba umutumire wacu kugira ngo ashikirize utuntu n'utundi kugwaruka bivanye n'utubazo tuzoba turiko turamubaza. Karibu umushyitsi wacu, turafise utubazo tumwe dukunze gushikira kugwaruka, akenshi ugasanga kugwaruka birabagora hamwe hamwe. Mwatubwiye yuko mufite umumama, mufite n'abana. Hariho kugwaruka muri iki gihe usanga kurakura, na cyane cyane turi hano mu bihugu biteye imbere, ugasanga baragira ubwoba kugira kuzana umufasha mu kwitera ama stress, cyangwa kugira abana mu kwitera ingorane, cyangwa kuvuga ati ugasanga ngo ubuzima kuba ari single ngo ni ibintu bimeze neza. Ushobora kuremesha ugwaruka no kubabwira icyiza cyo kubana abana cyangwa no kubana umufasha mu nzu, hanyuma kugira ugwaruka rugategura kazoza cyangwa atazi ariko yerekeza abone kugira icyizere yuko imbere hari heza gusumba ahari. Kuri ico kibazo ubagize neza cyane rwose. Mu bisanzwe njewe ndakunda kwegereza imisore cyane, naho ntuye tuba turi kumwe n'imisore ndayegereza cyane, kandi macamake ibyo nshoboye ndabahanura kandi nanje barampanura. So mu macamake turahuburana. So jewe nkuko nakubwiye ndubace kabisa. Rero igihe ndashaka umukenyezi, nta muntu yafosinze mu kurongora. So mugabo ndabonye umenga kuri jewe imyaka ndamaze ndi umusingo, ndi umusore, ndabonye umenga imyaka ndamaze sinzi uko ndobisigura neza, ariko ndabonye umenga mbora mbane ubuzima bushasha, kubera winze mu rwego rwo kubaka ubuzima bushasha. Hanyuma rero mu bisanzwe nk'uko wabazize ati imisore iravuga ati ngo kubaka ngo bizana inyumba yinutse ibibazo, amastress. Urabona kenshi ndayaga n'imisore irabwira yuko kubaka babona ibibazo, udufate hari imisore ibana n'abavyeyi. So ukazusanga umuvyeyi n'umugore yo bahaye basakuza imbere y'abana, imbere y'inkumi zabo n'imisore yabo. So bitabanezera amacamake, bavuga kumbe ibintu byo kubaka nuku. Rero umugabo yo ukosaniye n'umugore mu macamake nk'icumviro cyo gwanje, mbona umengo ntabwo ari vyiza gusakuza imbere y'abana, yani kukankamira umugore imbere y'abana bawe kubera n'imisore birikira baraba byo mukora. So ni vyiza iyo umwe akosaniye n'uwundi
mugira kabonano nyene ahantu hihereye nyene umugabo n'umugore ahantu hihereye muyaga so hapana ibintu vyayo ubwo mu biherero mu bijana mu bana we so kenshi urabona umukenyezi ariko akankamira nk'umugore nk'umushinga nahe wiwe ntamenye akamaro akibagira umushinga nahe icarico so conje nk'umushinga nahe n'umutwe w'umukenyezi n'ububavu ego eka aho turaza kuhagarukaho sawa ndaza kukoza kwazo ngaho nyene ariko nashaka uhe impanuro nko ku basore biyumvira yuko kugira umugore mu nzu canke gushaka umufasha ko bishiramo yuko ari stress wobahanura iki canke wobashikiza akajambo gahe kw'ico kibazo? Kuba mu mugore ntabwo bisigura ati akuzanira ibibazo, ahubwo kenshi barashobora kubifata uko bitari. So urabona kubaka ni bahati, kurongora ni bahati, kuronka umwigeme ni bahati. So nico gituma bigomberwa gufata umwanya kwiga umwigeme ningene ameze imyifato. So macamake ndobahumuriza imisore ntibafate ati abakobwa bose ati niko bari ngo umutwaye ngo yokuzanira ibibazo 100% siko ndobivuga. So mu bisanzwe umugore yureheze umwigeme nico gituma ari vyiza gufata umwanya uhaye umwiga imyifato, hanyuma ukabaza n'inshuti n'umuryango umwigeme ameze gute. So ndizera cane mu babanyi baroguhisuka umwigeme ameze uku canke ameze uku. So rero urinze utwara umwigeme utamanzize kubaza nka upererezi mu babanyi no mu muryango, cambere ushobora guhura n'akabazo. Rero nico bituma ari vyiza ushobora gutekinga umwanya uriko uraraba inyifato y'umwigeme n'ingene bimeze mbere yuko umushira mu nzu. Hanini vyofasha cane. Ego murumva yuko abantu bakunze kugira utubazo dutandukanye mu bintu bijanye no kurondera abo bakanye. Inyishu ni yo kuvuga ati fata umwanya wo gucagura umufasha, hanyuma umwigeho, eka mbere binakugoye ushobore no gufasha ababanyi. Barashobora kubwiza ukuri ati uyu muntu rero nubwo biri uko bimeze uko nuko, hanyuma nawe ukacubona gufata decision yawe kugira ngo ushobore kuronka umufasha wawe. Ego watubwiye akandi kabazo nyene navuze ati ndakagarukaho. Mwavuze ati kubana n'umumama ati ntabwo ari byiza kumukankamira imbere y'abana, ati ahubwo iyo habaye akabazo fata mugire umwiherero kugira ngo muganire kajya akabazo, kubera ati ubu uri kurigisha ingeso mbi y'abana, eka mbere n'ugwaruka baca basanga bariko barahakurira ibibazo bavuga ati kumbe ingo zimiruko none nanje bizogenda uko. Okay, akabazo mfite nako kuvuga ati hari igihe ushobora ugasanga maybe umumama canke umupapa arakankama imbere y'abana canke imbere y'abantu, biva kuki canke usanga ikibituma ari iki mu gihe nka mwebwe nka experience ifite mu buzima canke yo kuba biva kuki? Mu bisanzwe nkuko ubu ico ni kibazo ciza cane. Mu bisanzwe mu Kirundi baravuga ati ntazibana zidasekana amahembe, kandi niko biri, uwo mugani ni kuri. Ndasanze mu migani nkunze kumva ntazibana zidasekana amahembe, uwo mugani kweri uwawiyumviye nivyo ya kubera. So
na jewe sindovuga ati nubwo mbanye n'umukenyezi wanze iyi ni nk'imyaka 11 ndubatse naje sindovuga ati ngo ndi prophet yuko ntoba tutagira ingorane n'umukenyezi wanze ariko umukenyezi wanje jewe nk'akaroko gwanje iyo musereze umukenyezi wanze ndabwiye ati wamusereze ndafata kija kibazo namukosereze nkamubwira mbabarira kandi akambabarira nanje yamusereje arambwira ati mugabo wanje ndakoshetse ndasabye mbabarire so ni nk'akarorero nditanzeko kubera ntushobora kuvuga ivy'abandi utitanzwe akarorero rero njo bituma itwegeje n'umugore wanje tugosanirije turavyihereza kandi twihereye urandacafise n'abana bakiri bato umwana wa mbere afise imyaka 10 wa kabiri imyaka 7 hanyuma wa gatatu imyaka 5 hanyuma wa kane imyaka 3 wa kangahe nawe wa nyuma arafita nk'amezi 19 so mu macamake ntabwo dusobora gusakuza imbere y'abana je n'umukenyezi wanje iyo dukusanyirize nuko twiherera ahantu tukahumurana tugasabana imbabazi bigahera so abantu rero barashobora kwiyumvira ko rujya rugo rutunganye babikora gute kumbe ndiko bigenda so rero macamake ndosaba n'abandi nk'abashinga abandi batama abashinga ntahe iyo mukosanyirize umugore agukoseye kirazira kumukankabira imbere y'abantu ntabwo vyerekana ipica imbere y'abana urabona ufise nk'inkumi ari abantu bafise inkumi n'imisoro ikuze ukazusanga bariko barakankamira akankamira nk'umukenyezi wiwe n'ababana bumva ntabwo vyerekana ipica nziza canke uko ndobivuga mu Kirundi ya nkuko nyene so nico kimwe n'umukenyezi nyene umukenyezi ntabwo ari vyiza gukankamira umushinga ntahe n'umutwe nkuko biri bivuga umushinga ntahe n'umutwe w'umukenyezi umukenyezi n'urubavu rw'umugabo so rero nico gituma bigomberwa ikintu cyose kibaye c'ingorane guhuburana mutarinze kubitwara mu bana hajya nyene mu isaro musakuza canke mubitwara hanze y'ababanyi so kubera nabwo ari vyiza nizo ngorane kenshi ingo zikunze guhura n'ibibazo mwene nuko so ukadusanga wa musoro umuhanuye bagiye kwifata mu ifato mibi yikumubwiye ati musore biri gute yigenza ukuhako wogenda mu busurasuzi mu buhumbu fumurongo umugore gwawe mwubakane ukazusanga kubwiye jewe sinkunda singomba kurongora kubera ndabona papa na mama bikoze ibi nico gituma dusanga bavuga ati kumbe hariya kumbe bimeze uko urumva rero kubera ivyo rero ndosaba ntatwege twubace abakenyezi n'abashinga ntahe turabe n'ingene twogerageza iyo hageze mu tubazo n'utubazo n'utundi abantu bubace mugire akeherero kugira abana ntibakure bafise irya myifato ingeso zacu ingeso z'abavyeyi vyofasha cane ntabwo ari bitanze kuko urabona kenshi umwigeme arashobora gutwara ingeso za nyina kurya umwigeme abona nyina wiwe afata umugabo amutuka atubaha umushinga nahe bijya bintu birakwirikira abigeme kenshi abigeme birabakurikira niyo arogenda kurongorwa ashobora kugenda kubitwara ku mugabo we ati namawe yakorera iki papa uko nico gituma atari vyiza amacamake hanyuma kenshi n'abahungu barakunda gutwara ingeso z'abase
iyo se yabona atubika nyina uko nuko arashobora kubagira arongoye afata umugore we nabi bivanye n'ingene se wiwe yabona afata nyina. So rero macamake bavuga ati hanini Imana izirafasha ingo nyinshi zifisemwe n'ivyo bibazo, bakoreshe ivyumviro nyene ubwenge Imana yabahaye, kumenya gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi, umugore akamenya gusaba imbabazi umugabo akamenya gusaba imbabazi umukenyezi wiwe. Ivyo hanini birafasha cane uko ndabizi niko aho ngereza ndibaza ivyo hanini birafasha kweli. Muramaze kuvyumva hano ni kuri Kwizera 90 TV. Tugusabe wewe uriko uradukurikirana ugire share kugira ngo ibiganiro byacu biriko birabera hano bishobore gushika kuri benshi. Turaguhaye mwiriwe, turabaye n'amaramutse bivanye naho uherereye. Hano ni muri studio Kwizera 90 TV, turi mu kiganiro cyo kwaruka. Dufise umutumire hano eka yamaze kuduha impanuro nyinshi. Aravuze ati ntabwo na rumwe rufite rubura ibibazo, ariko ikibazo gihari bambe iciza gihari cyangwa ikintu kiba gikomba gukorerwa no kugirane no gusabana imbabazi no kubabaranira. Eka mbere habonetse n'akabazo kutagakemurira ngaho nyene imbere y'abana cyangwa imbere y'abantu, mugire umwiherero mwebwe nyene kugira ngo ibintu byanyu bireke kugenda hanze. Ego turagushimira wewe uriko uraduha impanuro, ariko ndacabandanya n'utundi tubazo. Ndafise akabazo kugwaruka. Urashobora ugasanga n'ugwaruka arakuze, ageze mu bigero byo kuvuga ati yoshaka umufasha, ariko ugasanga yarabuze ahabihera, eka mbere yarabuze no kuntu abica. Mbere ugasanga afite n'umushere bakundanye cyangwa umufiance, ariko yarabuze ukuntu abitangura kugira ngo ashobore kumushikana mu rugo mu nzira zimeze neza. Nizahe impanuro waha ukwaruka kugira ngo bashobore gushikana abafasha babo mu rugo biciye mu nzira nziza gikirisu, eka mu ndero z'ikirundi kabisa bimeze neza, adacikije nk'uko tubyita mu kirundi gucikiza. Yobigenza gute? Niyahe step mu ncamake mu minota mike kabisa step yacamo kugira ngo bigende neza kandi bice mu muco? Ico ni kibazo ciza cane. Mu macambake umuntu afise uko umutima wiwe umurongora. So uko umutima ugusugumye ugomba kujana n'ivyo nyene. Ariko nimba avuze ati rero jewe nta mugeni nkora nta mafaranga ati eka ncikize tajano kwa nyene. Oya mu macambake kenshi ndakunda gufata hari imisore nkunda guhanura kwenda gerageza. Ukadusanga umusore akubwiye je nta mahera afise, bora ncikize. Ariko kenshi ndamubwira, kenshi hari imisore ndayibwira nka wewe uziga uko wiyizi uri umukristo, ukaba udafite amafaranga, so wamaze gukwa, warabwiye so wawe warakoranyiriza umuryango, papa je ndakuze hagezeho ndubaka urwanje. Hanyuma rero abavyeyi b'umuhungu baraje gusaba umugeni, hanyuma rero bamaze kumwemerera umugeni n'impano watanze vyose vyaheze. Hanyuma ugaco wamaze kwizeza, dufate wamaze kwizeza umwigeme ati nzogira ubugeni, hanyuma ugaca ubihindura ngo nta mahera ufita. So ndibaza si cyo kibazo cotuma ucikiza uwo mwigeme.
kurongora si ubugeni bw'abantu benshi ngo nibwo bugeni. Urashobora guhamagara pasiteri wawe yani ibintu vyaraheze gukweranira vyaraheze. Urashobora guhamagara umupasiteri ati pasiteri jewe vyangoye singomba gucikiza ariko ndakeneye udushingire n'umukenyezi wanze ahantu bitarenze guca mu bantu benshi canke aho ngomvye gusa kumanisha ati gucikiza sivyo woshira imbere kubera kurongora mu gikristo mu nzira nziza ni ibintu bimeze bitandukanye. Hari ubugeni bw'abantu benshi abantu nyene babone ko yani ibintu vyaryose mwatambye mwanezewe ariko ubona yuko atamapato ufise yo kugira wedding nininya yekure cane. Mu macamake urashobora kugira guhamagara pasiteri wawe akagushengera mu rugo iwawe agasengera n'impeta akabahezagira hanyuma mukabandanya kubaka urugo n'umukenyezi wawe. Abo rero niba bavuga ati je ngomba gucikiza yahejeje gukwa ibiki byose byaraheze hagezeho kugira ubugeni bwa nyuma ugaca uhindura ugaca umukobwa aca mu mwijima. Rero abo hanini baba bakwiye gukora ubwo buryo. Hamagara pasiteri wamubwira ati ncamushingire mu rugo rwanje abasengere abasengere n'impeta hanyuma rero ibintu bikaca bigenda neza. Nuko murabyumva kabisa. Ni impanuro nziza cyane nziza cyane. Ntuzoreke kuvuga ati ngo ntiwashikana umufasha wawe kubera ngo ubuze amafaranga yo kugira ubugeni bikugoye. Umaze kuronka uruhusha rw'abavyeyi hamagara umupasiteri n'impeta zawe hanyuma agusengere hanyuma mwigire mu rugo bizoba birangiye. Ariko hako ukwega ugatwara mu nzu mutasengewe mutagizene bijya bintu usanga bitari bimeze neza kuko imbere yuko utangura urugo eka mbere kira kintu cyose mbere yuko ugitanguza Imana ugitangurana n'Imana kugira ngo uzokirangizanye n'Imana kandi. Ubwo rero turagushimira ku mpanuro uhaye ugwaruka ariko tutarogara kino kiganiro nagomba ndagusabe niyahe mpanuro woha ugwaruka mw'iyi minsi usanga badakiyaringana kila kintu kijajo cyose ugasanga maybe nta nafisha gukora planninga ugasanga kabisa araronka n'amafaranga yaho ugasanga ayahereza mu bintu bitagira akamaro eka mbere yifatanya n'abagenzi babi bagasanga mbere bamwononesha n'itwo yari yifitiye eka mbere usanga mbere nta kazoza ariko arapanga. Niyahe impanuro washobora guha ugwaruka rumeze bene uko? Ico ni ikibazo cyiza cyane. Ico ni ikibazo cyiza cyane mbajije. Dufate uri umusore ugerageza uburyo bwose ugakora akazi. Ugakora akazi kuko imisore atanu muri kino gihe ca none imisore hari imisore ikora akazi n'imisore idakeringa yigumira mu mihira kandi bakuze baciye ubwenge. So rero hanini ndovuga mu basore bakora akazi uri umusore ukora akazi ukwiye kuraba mu mafaranga uca winjiza ngahe mu bisanzwe ubuyazi. So uragerageza kubika agafaranga mu mufuka hanyuma ugakurako n'agafaranga ko kuriha akabire k'ifone n'agafaranga ko kuriha akabire k'inzu nyene aho uryama hanyuma ukagura n'agahuzu n'akarato hanyuma ukagira n'amafaranga ushira mu mufuka
iyo twita account kw'ibanki kubera ako gafaranga karagufasha mu minsi iri imbere nk'uko wambaziza ati kubaka ngo ari imisore bishobora kuvuga ati ngo nta mahera mfise agaca atuma akwegera umwigeme akwegera mu nzu mu mwijima acisa mu mwijima bivanye n'amafaranga ni kwa kundi akiri umusore ataba yarategekanyize kagafaranga gikora akazi so rero nico gituma bisaba iyo uriko urakora akazi ugume usevinga agafaranga mu mufuka twita account kw'ibanki birogufasha cane mu minsi iri imbere ugiye gushaka umwigeme hageze igihe c'urubanza kagafaranga wabika karogufasha cane igihe uroba ugomba kubaka urugo rwawe so benshi rero barashobora gukoresha benshi bavuga ati ni enjoy your life urabona so iyo enjoy your life kenshi yononye abantu cane imisore yabononye kenshi ukadusanga amafaranga ari karaca hayagura ikirato c'igihumbi ibihumbi bibiri ibintu byose bikaba biri hayi ibeyi so macamake ndovuga uko nukwihenda cane uko nukwera cane nibyo rero usanga abantu imisore myinshi yihendako ukadusanga ageze arongora nta mahera afise kubera iki yarayonoye ukadusanga agiye kurongora ariko arata umuzigo munini ku bavyeyi so kandi abavyeyi nabo bagomba babwiye ati hagazeho ndubaka nabo ubereke ukiri umusore wategekaniza amafaranga ngahe hanyuma ayo mafaranga ntibayabone urumva nabwo ari pica nziza ku bijanye n'imisore so mwamaze kubyumva yuko kuba uri umusore ni ugutegura akazoza kawe imbere yuko gashika cyangwa imbere yuko wifuza kugira bya bintu niyo mpamvu usanga abasore benshi babura amafaranga bati nta mafaranga afite ariko yatangura kuziganya agifite ingufu agenda aziganya akora akazi aziganya gatoyi akorera igihumbi ajya amajana abiri ayandi akabika ayandi agakoresha kuri utu twankenerwa akakugurira usanga ageze imbere usanga yigejeje ahantu hakomeye cyane usanga mbere nubwo arose y'amufasha amusanze afite icyo yimariye ntibashobora kugira inzara mu nzu ubwo rero wowe nawe nibute rwatanguriye gukora akazi uziganya ugira ntubona amafaranga utangure kuziganya nubwo toyakoresha mu bintu byo kuzana umufasha hari ibintu byinshi imbere uzokenera uzogwara uzobaho maybe ugira ikibazo ku kazi ntukore uzokwikora kuri kagafunoti wabika ugashira ku mufuko turagushimira cyane ico cari kijanye n'umuhungu ariko umwigeme naco turashika ico kijanye n'umuhungu kubera umuhungu akenshi ni bakunze guhura n'ikibazo cyane kugira ashobore gushikana umwigeme mu rugo cyangwa umufasha mu rugo hanyuma akandi kabazo kajanye n'abigeme none twamaze kumva ubaye ufite abana bakoze cyane kandi ubaye mu rugo mu myaka myinshi ufite experience ikwiye kabisa none ni cyahe kintu ubona abigeme nabo boba bariko barashika mu bigero byo kuja kubaka izabo ni cyahe kintu ubona bakwiye gukora bakwiye kuza barakora nabo kugira ngo kazoza kabo nako kazomere neza nabo bashobora kubaho bakora baziganya kujya ku muhungu cyangwa nabo bimeze gute kabisa ico kibazo kiroshe cyane kwishura kiroshe cyane kwishura mu macamake abigeme kweri mu bisanzwe barakora ibikorwa barakora akazi nico gituma kenshi nabo iyo bariko barayaga n'umufyanse canke umukunzi
ntibayungurura mu amajambo. So agomba umusore arashobora kuba ategemeye macamaga umusore avuga ati amafaranga y'umwigeme ndayakeneye ndamurongoye ndamutwaye. Mu macamake ntiwogira ivyumviro 100% ati umukobwa ndojana arojana amafaranga wanje. Kubera hanini umwigeme amafaranga bari karaca n'amafaranga nyene yo kwifashisha hajya mu rugo, hanyuma agafasha abavyeyi biweyo. Abavyeyi urabona abakobwa kenshi ntibapanga inzu zabo b'ikirundi, ntabwo bapanga inzu zabo, arakura mu nzu y'umuvyeyi wiwe akavaho aja kubaka ugwiwe. So rero ajya amafaranga nico gituma y'umukobwa bari karaca utoyizigira ngo ni gwawe canke ngo umurongoye gwawe yajanana, kubera umukobwa afise vyinshi akora gufasha abavyeyi. Nico gituma rero hanini ndobwira abakobwa ntihagire umuhungu yoguhenda ngo ayo mafaranga ari gwanje ati ndakurongoye ngo yajane uroyajane oya korera umuhungu akorere kwiwe byuzuye urumva pana kwiti. Nico gituma abahungu kenshi umumutwe singene bimeze, aricara aho amafaranga yonona ngo umukobwa ngo amafaranga azoca ngo aroza yazanye, uko siko biraho kuri yumvira hombe. Rero bigomberwa amafaranga umukobwa ari kanaca n'amafaranga yo kugura utuvuta, agahuzu, akarato, agasabuni, canke agafasha n'abavyeyi kuri hakabire k'inzu, kubera irya cumba ryamyemo ni cumba nyene ategerezwa gufasha se akabire. Kubera ndakunda abigeme benshi bafasha abavyeyi akabire, barabona ati papa na mawe mama yaramvyaye yarantwaye indamezi 9 aramvyara arandera ndakura nanze hagezeho ndabafasha. Ndakunda abakobwa benshi biyumvira ivyo vyumviro vyo gufasha abavyeyi. Abahungu nabo kenshi nibisanzwe arafasha abavyeyi uko baramufasha uwundi agomba kareka. Abahungu ntibakeringa bene, ariko abakobwa barafise impuhwe zo kumvira ikigongo abavyeyi. Kenshi ndakunda abakobwa kenshi barakunda gufasha abavyeyi. Abahungu nabo urumva no ngize mwe nuko urumva ucumenyesha inkakarore kuri jewe haragezeho mbana n'abavyeyi hiyo ndakuriye hiyo muri Afrika. Ndakuriye hiyo muri Afrika, ariko ntabwo ndazenga ndibana mu nzu ya jenyene. Hariya muri Afrika warubaka inzu nta bire y'umuriro, nta mazi, nta wese yari inyuma, nta wubatse inzu by'ababihetse. Ariko ino naho cino ndasanze bitandukanye na hari iwacu. Nkiri umusingo ndashikiye mu nzu yanje, ivyombo mfite ivyombo nditekera ndicumbira agacima nkubita akazi ndi hakabire nk'uko camye nyene. Rero jewe ntabwo ndakuze generation y'iyi misore hano muri Amerika. Je ndakoze akazi nca amafaranga kabisa, ndi hana kabire k'inzu n'umugore yasanze ndipanze mu rugo rwanje. Urumva subiye muri ya mpanuro y'imisore, ariko turi mu kibazo c'inkumi. Rero inkumi nazo zikwiye kuba makini kuri ico kintu. Abahungu barabahenda ngo amafaranga ndukikira amafaranga, umukobwa agafata amafaranga yose akacisa muri cash app yaragiye ku urabona igihe cano n'amafaranga bacisa cash app direct yaguruka nk'umuyaga automatic. So nukuri mwabigeme murantunge cane kuri ikibazo. Murafise ingorane imwe y'umusore yo mukundanya guhenda rungikira amafaranga yandungikira ya urungika abariko araguhenda ashobora kutakurongora akitwaye uyundi.
ukadusanga uri kuriyumvira ibyumviro byakwise uhaye wiyumvira amafaranga yawe yatwaye ucisa muri wa murongo nyuma y'ikashi yapa amafaranga yagiye uri kuriyumvira ati none ibya bintu usigaye wiyumvira urabona ya mafaranga yanze ndononye arampevye uciye yani wiyumva nabi cyane kubera yaguhevye so rero ntabwo ari byiza kurungika amafaranga iwe umusore narondere gwiwe akora akazi aca amafaranga nyene ahubwo we uromubwire amafaranga we ubwire umusore agukunze mpamahera yaguha amafaranga kubera n'umusore agomba gukurongora hanyuma ubone yuko wa musore arankunda kwiye uya ndongoye uyu aromfasha erega n'umusore arogufasha ari gutunga neza umubona hakiri kare umubona hakiri kare atangure gusaba amafaranga ntarakura ntabwo ari kimuga arakomeye ngoma kuri inzu uyo musore urumva umanza kuraba uyu muntu mu mutwe bishobora kuba bwaradurumbanye ngaha rero inkumi nyinshi zikunda guhura n'ibibazo nk'ibyo urasice mu rugo mu macamake y'urongowe umushinga nahe niwe ategerezwa gukoresha ingufu ziwe gukora akazi hanyuma wewe ntabwo ugiye gukora akazi kumeneka kubera umugore n'urubavu rw'umugabo umugabo n'umutwe w'umugore kandi umugore n'umufasha w'umugabo so rero wowe uziye kuba umufasha ntabwo uziye kuba umuki nyomba n'umubonyi umuyaya oya ntabwo uziye kubawe wewe uri umufasha wewe ingo wicare hanyuma ubonye yuko uyumvira umugabo akagongwe ukaza yuko umufasha gukora akazi sawa ariko wapana kubana jengo reka nkora akazi umeneke umugabo yayicaye urumva ni bya bindi nyene utangura kurabakiri kare gusuzuma kare mwakoze cyane kwizera 90 TV ni turi mu kiganiro cyo gwaruka wewe bananyongera share hamwe na subscribe kuri YouTube kuri channel yacu kugira ngo ibiganiro byacu bibera kuri studio yacu bidaze bigushikira mu buryo bitagoye turafise umutubere hano yaduha impanuro nyinshi kandi aracabandanya mu minota mike cyane tutarogara kino kiganiro ndafise utubazo tubiri ngiye kubaza umutumire wacu kugira ngo aduhanure kutubona ukuntu twogena tubyifasha umutumire wacu ndafise akabazo hari akabazo nagiye ahantu usanga bafite akabazo babona yuko turi mu bihe bigoye bya corona hanyuma usanga hariho udufaranga twagiye dufashishwa abantu bose noneho ikibazo cyari gihari cyari ikibazo cyo kuvuga ati abana kugwaruka bamwe bamusanga baba mu mazi y'abavyeyi kandi barusanga barakora amafaranga ku ruhande rwabo eka nabijya tuvuga ati tugiye gufiringa amatax usanga bagira ku ruhande rwabo noneho urazi yuko ajya amahera bagiye badufashisha yagiye acakera muntu kuko yinjije amataxi agashikira muri account yeyo rero ikibazo cyahabaye nuko umuvyeyi yavuga ati jewe stimulus check na rose yadufashije twese umuryango kandi yadufashije kwa turakora noneho tutako turakora intuzeya amahera twayarose kubera tutariko turakora noneho twayakoresheje twese hano mu nzu ariko nusaba kugwaruka ruba muri iyo nzu bose barose ajya amafaranga noneho barose ajya amafaranga usanga nta numwe yiyumviriye ati abavyeyi bari barakora amabiro agumaza eka nkuremo y'amafaranga bavuga ati nayo dufashisha ko turakora afashe umuryango twese afashe hamwe abo usanga tujya gwaruka gwaririye hamwe amastimuli check y'abavyeyi babo ariko ayiwabo bashize ku ruhande bakagenda mu vy'iwabo noneho umuvyeyi aravuga ati bana banje ni mumfashe sindiko ndakora murabona bimeze uko umuhungu amahera ni gwanje wowe urarose yo gwawe ibiki umuvyeyi aravuga ati amahera narayose kweli ni gwanje narayose ariko intuze two tuyakoresha twese narishizo urayibamo nagiye gusuma urabijyako
wohanura iki mw'ico kibazo cabaye muwo muryango canke eka ariho hose urwaruka rwoba rwashikiwe n'ibibazo cyangwa abavyeyi baba bashikiwe n'ibibazo nk'ibi? Ico kibazo kiragoye cane, kiragoye. Urabona nka jewe sindabana imisore n'inkumi sindabana imisore n'inkumi ariko aho ngenza ndashobora kuvuga icumiro co gwanje mu macamake mu bantu b'abakenyezi barashobora kuvuga ati umwana kwiyumvira bakicara n'umugabo wiwe bakiyumvira ati none ko umwana bacu akora akazi hageze igihe c'amatagisi reka tumuhe akana kamwe canke abana babiri iyo ashire ku matagisi arabe yuko nawe yoronka agafaranga mu myaka iri imbere agize nk'akantu. Urabona imisore irashobora agize ngomba nduba kurwanje nkuko twamye tubivuga kare kagafaranga kakazomufasha. So rero mu bisanzwe urabona sawa ndabizi ndavyibuka ari abavuga ati buno bufaranga bafashitse abantu ku kira muntu afise igitigiri c'amafaranga yiwe yarose. So rero ndizera hanini uwarosa urafite abana benshi yarose menshi. Nyomba wahaye umuhungu wawe abana batatu aronka co kimwe n'abandi bafise umuryango munini, ariko ari umusingo aronka y'umusingo. So rero mu macamake ndovuga ati wewe warahaye umwana wawe amafaranga nk'abavyeyi hanini ajya amafaranga y'ujya musore uba baramuhaye y'abana baba baramuhaye mu bana bamuhaye bene wabo. Hanini ntabwo woshira mu vyiyumviro ngo ajya amafaranga ni gwawe kubera umwana umukobwa wawe cyangwa umusore wawe waramuhaye abana ashira ku matagisi. So najya amafaranga yose yaba yaje kurage yabahaye abantu yose nigwiwe. So ico nagosira hanini imbere ngo umusore cyangwa umwigeme aguhe amafaranga y'abana bawe kubera n'ayamatagise yarose ntumubwira guha amafaranga. Ariko urashobora kuvuga gute ujya musore niwe ashobora kwiyumvira kubwiwe papa na mawe bamaye abana basira ku matagisi ndabaronkeye ko amafaranga n'aya mafaranga nyene baduhaye agafashanyo ya corona reka ndabe n'ingendo kurako nk'igihumbi ndabahe. Urumva ujya musore niwe agira yani umutima w'ikigongwe kwiyumvira ati abavyeyi banze bangiriye akamara reka ndabahaya. Ariko haruna udakeringa avuga ni bene wacu abantu abavyeyi banje adakeringa mbere atanaguha nupi atonaguha. Ariko urumva ntabwo none ucubifata gute ucubifata uko bije nyene aguhaye sawa ataguhaye sawa utegera aguhaye. Ego urumva yuko impanuro ni nyinshi kandi abantu bafite ibyiyumviro bitandukanye. Sawa murakoze ku mpanuro muduhaye. Ikindi kibazo mwavuze yuko mubatse kandi murafite n'abana. None se hariho abantu benshi bikunze kugora mu rwabo bivanye n'uko turi hano tukaba turi no mu bihugu biteye imbere. Hano murabona ntabwo dufata izuba tugenda kurima kandi nta matongo dufise twikinga inyuma y'inzu tugaca agatoki cyangwa tukaza gusoroma akumbati. Murabona twese twirukira ku buzi ku makampani eka mu mirimo itandukanye. None muri ubu buzima tubayemo mubona gute? Hariho imirimo usanga ariyo abamama cyangwa n'iyindi mirimo usanga ariyo abagabo cyangwa mu rugo bisaba yuko kubera twese ubona dukunze kuba dusanga imirimo mu rugo biba bigomberwa yuko nyine umugabo aja guteka hanyuma ejo umugore yateke hanyuma
hanyuma hanyuma nimba mufite n'akana gatoyi umugabo afata umwana hanyuma nyene imirimo byose ni gucana cyangwa imirimo iragabuye mu rugo nk'uko turi mu bihugu bitandukanye n'ibyo twavuyemo ariko ndibaza yuko twese hano turi abarundi hanyuma turi abarundi ndibaza imigenzo y'ikirundi nubwo idashobora kusa yose ijana ku ijana ariko hariho byinshi duhurirako ya kw'ico kibazo mwabivuga gute canke mwabivuga hege mu macamake ni ikibazo coroshe cane ndashobora kwitangira ko akarorero mu bisanzwe je n'umukenyezi wanje jewe ndakubwiye ko ntakuriye muri Amerika ndaciye ubwenge Afrika muri Afrika rero kandi ndamye nca ikintu kijanye n'uko nk'akaroko rwanje jewe umugore wanje ndamurongoye nzi guteka nzi gucumba ubugari nzi kwironderera ubuzima so rero umugore wanje ndongoye ndarongoye umufasha wanje so rero ndarongoye umufasha ntabwo icyo aricyo cose ategetswe kuba gikora wenyene nk'akarore umugore wanje ari nk'ikukazi isigaye muhira ndashobora mu bisanzwe ndareka marike nkacumba ubugari nkasiga ubugari bw'umugore wanje kugira ntave ku kazi ashike nyene yabushe aza kujiko baracumba ubugari ndiriwe muhira urumva ako ni nk'akarorero mu rugo rwanje kandi ari ku kazi ivyombo ndoza so rero biraryose utanga impanuro uzitanga k'akarorero n'abandi babonekweho jewe ndoze ivyombo ndacumba ubugari ndacumbira abana ubugari urumva umugore wanje aha bari ku kazi ariko ari muhira habasigaye nawe ahafasha nawe agacumba ubugari nyene ndicaye nyene hanyuma inyumba abana nyene ndaba cana nkaraba nyene umwana nyene nawe ari mu bikorwa hariya hanyuma rero ahishize akabwira karibu nanje turabikora nyene ni gufasha umugore ugakubita ubugari nyene ugacumba ubugari nyene ugakora ego mwamaze kuvyumva yuko mu rugo ariko gufashana kandi mwamaze kumva yuko kuzana umugore ntabwo ubuzanye umukozi ubuzanye umufasha ariko ushobora kuvuga ibi ubundi akavuga uko kandi urazi yuko ntizubaka kumwe murabizi iyo ni impanuro y'iwawe urushikirije ubwo kila muntu afite uko avyakira kila muntu afise ico abivugako kandi ndibaza yuko iyo impanuro nziza cyane nta n'umwe yigaya ni nziza cyane kandi nuko bitegezwa kumera ariko bivanye n'uko abantu dufise ibyumviro bitandukanye bamwe bashaka kuyakira neza abandi bakayakira nabi turabishimira cyane ko washoboye gushika hano muri studio yacu Kwizera 90 TV turakwakiriye kabisa n'ubundi munsi turaguhaye kaze mu mpanuro zo gwaruka nizere yuko ni twagutera kamo ubundi munsi kuzoshobora gushika ndibaza tuvyizera urakoze cyane Imana iguhezagire ikongere n'ubwenge bwinshi nyene ndabona ibintu bimeze neza hanyuma tutarogara ikiganiro ndabona dusigaranye iminota mikeya cyane dusigaranye nk'iminota nk'itanu gusa tugaye kino kiganiro reka ndagusabe ushikirize akajambo ka nyuma ku bantu bariko baradukurikirana kuno munsi hanyuma dushobore kugara ikiganiro cacu ndovuga ati ku bantu boba bakurikiranye kino kiganiro cacu Imana ibahezagire kandi Imana nyene ibashobotse mu ngo zanyu kandi ibafashe kubera ibintu biragoye muri ino si ya none
ibintu vyitwa ikizungu carazungurutse abantu uko rero ndovuga ati uko bije kose bifata uko nyene ariko hanini ni impanuro Imana idufashe mu ngo zacu hanyuma kweri nkuko umuntu nyene umuntu yavuze hanini ni gusabana imbabazi nico kintu gikuru apana kubana ishavu ryinshi rituma riboma urugo rwawe buri umuntu afite ishavu ariko umuntu akarikontorora akariyungurura birafasha cane kirazira ku ishavu ryinshi rirabomora ishavu mu macamake rirabomora ntiryubaka nico bituma bigomberwa kuyungurura mu ishavu ryawe uba ufita ukayungurura ego murumva yuko ari impanuro nziza cyane kandi murumva kabisa ko ari umuvyeyi ahanura neza ubwo kananje mugara akajya ko kubashimira muri mwese mwako muradukurikirana ndabandanya kubashimira cyane no kubasaba mugire subscribe no kugira share bivanye nawe ukadukurikirana kuri Facebook cyangwa kuri YouTube bandanya kugira share kugira ngo abakurikirana ibiganiro byacu babandanye kwiyongera eka nawe yewe ufise ijambo ufise icyo ushobora gushikiriza urwaruka eka mbese no gushikiriza abavyeyi eka mbese n'abantu bose in general haba mu mpanuro haba mu ijambo ry'Imana turaguhaye karibu kuri studio Kwizera 90 TV izoshobora kuguha umwanya eka tuzoshobora no kwakira udukete twanyu tw'ibibazo bitandukanye cyane kw'impanuro zitandukanye hanyuma tuzoshobore kudusoma hano kuri Kwizera 90 TV kugira ngo ivyumviro byanyu cyane impanuro zanyu cyane utubazo twanyu dushobore gushika kuri benshi utubazo tuzoshobora kubona abatumire batandukanye eka abapasiteri turafise inararibonye kabisa mu bintu mu mpanuro zitandukanye mu mpanuro inyigisho z'ijambo ry'Imana babimenyereye bazoshobora kutwishyura utwo tubazo turarwaye kaza kutwandikira akabazo ufite cyangwa impanuro kugira ngo tuzoshobore kugasoma hano kuri Kwizera 90 TV eka tugushimire wewe wabanye natwe eka dushimire wewe wagize subscribe eka dushimire wewe wagize share ubwo tukwifurije umugoroba mwiza cyane n'igitondo cyiza bivanye naho uherereye naho utaha